ndabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Bakundwa, reka ndabahe ikaze mu cigwa c'uyu munsi. Tugeze ku munsi wa gatatu, turi itariki 14 Mukakaro 2020. Muri kumwe na Isire Keza. Mbere yuko rero dutangura icigwa c'uyu munsi, reka mwicishije bugufi ko muri tumanze twiragize Imana kugira ngo tuyumve. Uragororoka data twese uri mw'ijuru, we wamyeho uriho kandi uzokwamaho, izina ryawe niryubahwe. Turaje imbere yawe Mana kugira ngo utwigishe, udutahuze, uzoba ukoze muvyeyi. Kandi ndasengera n'abumva ibi vyigwa kugira ngo ubahe korosha umutima, amajambo avugwa muri ibi vyigwa ubahe databuja guhinduka, uzoba ukoze. Dushoboze natwe tubitanga kugira ngo natwe atwigishe kandi aduhindure, tuvuge ivyo dukora. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Nkuko mumaze iminsi mudukurikirana, turi ku gitabo gifise umutwe wacu uvuga ngo kurondera abagenzi ku by'Imana, umunezero wo gusangira ubutumwa bwayo. Icigwa cy'uyu munsi kirafise umutwe wacu uvuga ngo ni Mutangurire Ahonyene Muri. Hari umuntu ubwiwe yivugiye ngo mu buzima bwa misi yose ni vyiza yuko umuntu atangurira aho nyene abari. Mbega utangurira iki aho nyene uri? Ni kenshi usanga abavuga butumwa bafata ingendo bagenda kuvuga ubutumwa kure yaho baba bari, ariko ugasanga abo asize mu rugo, ababanyi biwe ntibaramenya Yesu Kristo. Rero nkuko iki cigwa kitubwira no munsi, ni vyiza yuko ibintu byose ukwiye kubitangurira aho uburi. Turabona ko Yesu Kristo nawe nyene yabishyize ko akatuzo mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice 8 igice ca mbere ku murongo w'8, aho yavuze ati muzohabwa ubushobozi mpemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyanje i Yerusalemu, i Samariya no gushika ku mpera y'isi. Yesu Kristo yamubwiye yuko vyiza wotangura kumubera ivyabona aho baba bari nyene, hanyuma bakagenda bakurikiza bivanye naho bari bagashika ku mpera y'isi. Ntiyababwiye ngo batangurire kure yabo, yababwiye ngo batangurire hafi yabo. Ubutumwa bwa Yesu Kristo abigisha kenshi ntibabutahura, ariko bwari butahuritse. Nimutangurire aho nyene muri, nimushingire intahe aho nyene Imana yabashize. Ahuko mworota amahirwe meza yaho mwokorera, nimutangurire kuri abo babazengurutse. Uzosanga kenshi tuko turafasha abantu batari hafi yacu, ariko ugasanga abagorwa abafise ibibazo ibi na biriya bari hafi yacu. Itubibuke tukihutira gusa gukorera abari kure. Nimurabisha amaso y'ijuru amahirwe yose abegereye. Ntibisaba ko urinda kuba umuntu yize amashuri menshi cyane ku isi, canke ngube uzi kuvuga neza, canke ngube uri umunyabwenge ruhebwa. Naho zimwe mu izo ngabire zishobora gufasha kuba ingirakamaro mu gihe zikoreshejwe neza. Ikintu conyene mukeneye ni urukundo rwanyu, mukunda Imana kandi mukunda na bagenzi banyu. Nimwaba mwiteguye gushinga intahe, Imana izobugururira imiryango yo gushobora kubikora. Tumaze iminsi twiga ukungene dushobora gushinga intahe. Twarabonye yuko kenshi dufise urukundo ku bagenzi bacu, dufise urukundo ku Mana, bitworohera cyane gushinga intahe, kuko mu gushinga intahe kwacu bizoba biriko birafasha abantu benshi kugira ngo bamenye Imana. Ikindi naco, gushinga intahe kwacu bizofasha abagenzi bacu bari muri ivyo bibazo kugira ngo bumve yuko ibibazo vyabo atari bonyene babifise, hariho n'ababigize imbere yabo, ariko kandi baronse inyishu. Baraduhaye ibisomwa biboneka muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 40 n'umurongo wa 41. Baduha ikindi gisomwa kiboneka muri Yohana igice ca 6 ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 11, hamwe na Yohana igice ca 12 ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa 26. Iyo mirongo yose muze kugerageza mu gisome, iratwigisha ku karorero keza Andereya yatanze. Andereya ubwiwe yatanguye, yahereye mu rugo rwiwe kuyaga ibya Yesu Kristo, hanyuma mu nyuma abandaniriza ku bandi, ariko yatanguye mu rugo rwiwe. Ushobora kuba uri umuvuga butumwa, ugasanga mu rugo rwawe abutunze
ntago ubabwira ijambo ry'Imana. Rero icyo dusabwa ni uko aho uherereye nyene aba ariho ukwiye gutangura nk'uko twabibonye nk'akarorero keza Andrea yatweretse, hanyuma mu nyuma ukaza kubwira abandi. Akarorero ka Andrea katubwira byinshi. Yatanguriye mu rugo rwiwe, yabanje gusangira na mwene wabo Petero ibya Kristo, yagura imigenderanire idacika n'umwana muto, aho mu nyuma yahavuye aha Yesu ibikoresho bikenewe kubw'igitangaza. Anye muribuka igihe Yesu Kristo yashaka kugaburira abantu isinzi ryari rikoranye. Andrea niwe yabonye uwo mwana yari afise udukate 5 n'udufi 2, abwira Yesu Kristo yuko ibi bitokunda yuko bihaza abo bantu, ariko Yesu Kristo yamweretse yuko bishoboka. Kubwa Andrea abantu ibihumbi n'ibihumbi bararonka ibyo bafungura. Hama kandi Andrea yarazi neza ico yokorera abagiriki, ahubwo oyaga iby'ijambo ry'Imana yaramenye ico yifuza, hanyuma abashikiriza Yesu Kristo. Uburyo bwo kwigarurira umutima nuko ushinga imigenderanire yimbitse kandi myiza. Nimwiyumvire ku bantu bose babegereye bashobora kuba batazi Yesu Kristo. Birashoboka aho uherereye abantu bakuzengurutse bataramenya Yesu Kristo, ariko kenshi urasohoka ugiye kubwiriza mu mihingo itandukanye. Ni vyiza nshuti mukundwa uhere kuri abo nyene mwegeranye ubabwire Yesu Kristo. Hagati aho uriko urabwira Yesu Kristo kandi inyifato yawe nayo yerekane ko by'ukuri uwo Yesu Kristo wamwakiriye mu buzima bwawe, kuko uvuze ngo ubigishe Yesu Kristo ariko bakabona ingeso zawe ntizihuye n'ibyo uriko urabwira, ivyo ntaco byodufasha. Igituma uzosanga abantu benshi badahera aho babaye nuko uzosanga hari ibintu bitari byiza bibabonekako, ugasanga nta mibano myiza ufitaniye n'abo mubana, ugasanga aho ubaye barakwidogera kuko uzosanga uri umuntu nta rukundo afise amahane n'ibindi byose bikwiye kutaba biri ku mukristo. Rero icyo duhamagarirwa tuti bakundwa, aho uherereye umuco kandi ubabwire ibya Yesu Kristo, guco uzoba uri kuragaragaza by'ukuri yuko ukunda Imana kandi ukunda na bagenzi bawe. Mbega ubwo boba babona muri wewe umuntu ababarana n'abandi kandi yitaho abandi? Nivyo twako turavuga mu kanya. Mu by'ukuri benshi igituma nyene batabivuga nuko abantu batababona neza, kandi ibyo bavuga burya babonye bagiye kubibwira abo babana batovyemera kuko bivanye n'ukungene uwo muntu baba bamuzi. Ubwo boba babona muri wowe amahoro hamwe n'intumbero baba bifuza. Ubuzima bwawe bwoba ari igikorwa cihayanishwa ry'ubutumwa bwiza. Tugira abagenzi kubw'Imana mu gusangirira hamwe nabo Yesu, bahinduka abagenzi b'Abakristo haba mu nyuma mu gihe dusangira ubutumwa bw'Imana bw'impera y'ibihe. Ukuri kwa Bibiliya bashobora guhinduka abizera b'Abadiventiste b'umunsi w'indwi. Aho uherereye uzosanga uri umudiventiste we wenyene, ariko siko byari bikwiye kumera. Nkuko duhejeje kubibona uyu mwanditsi ivyo yatubwiye ngaha, ni byiza yuko aho uherereye nimba uri umudiventiste ubabwire ubutumwa, hanyuma bose bahinduke abadiventiste b'umunsi w'indwi. Nshuti bakundwa, ikigwa cy'uyu munsi cyaduhamagarira gutangurira aho duherereye. Gutangurira aho duherereye rero ibyo bidusaba no guhindura ukungene tubayeho, nimba by'ukuri tutari umuco w'ababanyi bacu. Tugira urukundo, hanyuma ingeso zacu zibagaragarire ko by'ukuri twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Rero duhamagarirwa twese kugira urukundo rw'Imana kandi tukagira urukundo rw'abagenzi bacu. Murakoze rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, kandi nizere yuko ikigwa cy'uyu munsi abagikurikiranye mwese mugiye kugira impinduka aho mubaye naho muherereye. Hama mu kurangiza reka ndabasabe mufyonde aho hantu handitse subscribe canke sabone, hanyuma muce mufyonda no kuri ako gakengeri kugira ngo ibindi biganiro byose bizokwama biza muzokwame mubironswa. Reka rero mu kurangiza musubire mwicishe bugufi dusenge Imana. Urakoze muvyeyi mwiza, wowe ubyagiye mu ijuru,
bafise ikibi kiretse byihanye izina ryawe n'iryubahwe. Ora mana nzima twakwiragije mu ntango y'iki cigwa, none urabikoze duhejeje kumva amwe mu majambo yawe. Igihe cyose twumvise amajambo yawe databuja turatsindwa, na n'ubu duhejeje gutsindwa. Turakwinginze kugira ngo mana udushoboze kuba umuco, kandi abatubona bose babone ko kuko twakwakiriye mu buzima bwacu. Muvyeyi mwiza, reka tugushimire kandi kubw'ibi vyigwa bica buri munsi kuri iyi televiziyo. Turakwinginze ngo abayikurikirana bose ubahe guhinduka, kandi ubahe koko kwerekana yuko ibi vyigwa bavyakira, imitima yabo ihinduke. Databuja, reka ndagusabe ngo n'ibindi bikurikira rero muvyeyi mwiza ubidushoboze, abigisha bawe ubaha amavuta kandi ubashoboze kwigisha nk'uko bibereye. Udutahuze ijambo ryawe kandi uduhe kurikurikira mu izina rya Yesu Kristo.